sisa urumva neri nateniwe babanguranya muriko murabitahura neri nateniwe babanguranya mugabo mu nyuma acagenda kwandagaza ama audio sinzi ko muriko murantahura ni na jewe yaraje arandira ararira ngenda wumvishe hoje ariko ararira no risharo sigateranya risharo yatanze nimero mwabonye murundi kaze nyandikiye TikTok arambura acarondera nimero ziwanje arandondera kundirira jewe mbe umuhuza ndamutunganirize muriko muraccepta ikosa fise ntiyashatse ku accepta yuko atandera fise yagiye kudraga umugore w'abandi acagenda kumwararaza mu bantu ngo numugore wiwe sinzi ko muriko murabitahura ofete inkuru imeze gutya mugabo aho kubivuga bavuge bati inkuru imeze gutya Neri ntacazira Neri mumureke mumuveko Neri twarabimushizemwo baca bagenda kuvuga ko ari jewe mfise amakosa sinzi ko muriko muranyumva kwanza hinge gato ndamukure Bikira Maria ngaha sinze kuvuga nabi umuvyeyi wacu ari ngaha dekoro yiwe ndayikuyeho sinze kuvuga nabi mama Mari ari ngaho inyuma yanje muri ofete I don't understand abantu muragenda gaho mukagira ubutiko bw'iwanyu mukandondera haba mugaca mushaka hinge gato hinge just ni muri babagore jewe mu bundi kazi sisa nzokwereka ko ndi Burundi kazi ukaza kusoma mw'amajambo shavuye sivyo indira gato ya Burundi kazi wait indira mbeje nibiki ngo cicara mwangira numva madame urumva Chichi yaragiye ararondera Kenzo ararondera na Risharo agenda kubashiraho amajambo atabaho kugira bagire coalition bagire ama live bantuke jewe ko ndi umwana mubi none come on guys eske murashobora kwiyumvira ko Chichi akomeye mu mutwe umuntu akomeye mu mutwe vy'ukuri yoshobora gufata nivyo bagiye barayaga n'umuntu écoute ubucuti bwa Chichi ingene bwatanguye ubucuti bwa Chichi na Marshal ingene bwatanguye Marshal yambwiye ati Neri Chichi ni yaza mu Burundi tuzomuha séjour kuri Sandstone kubera arakuvugira cyane kuri TikTok muravyumva ndavuga c'est toi qui décide je sininjiramwo Loïke yoza ngaha Loïke yoza ngaha akavuga Loïke Marshal yaramuhaye offer kuri Sandstone aheruka kuri Sandstone Loïke kubera iki yafashe video aramvuga neza hinge ndabereke rero ukungene ubucuti bwabo bwatanguye kubera ko baragenda bakavuga ibintu vyose I don't understand abantu uko Imana yabaremye sishobora gutahura uko abantu baremwe vraiment sishobora seriously I don't understand what kind of people Imana irema ikarema abo abantu b'inzigo abantu b'ububwa bwose abantu bo gushaka gucafuza abantu ashime agacegenda kurondera abantu ngo babakenzo barisharo ngo bamufashe ngo gutuka Neri nate ngo ariko aramusambwe ngo Neri nate ngo ariko ngo yagize iki ngo je ngo nararaje ujya mupfaso ni seriously mwumva ari by'ibintu byose ujya mama kamizera akambwira ati gumari nje ndiko ndavugana Neri nate ujya agaca recordinga agafata chat yiwanje ijya audio yiwanje agacagirane agacagenda kubi nge turabe ko ari ibi sibi ndiko ndashaka ofite je nshaka kubereka ibintu vyose uko vyagiye biramera kugira ndabumvisha n'ama audio menshi cyane gato
ndabibuze Loike aze ngaha azenga Loike agirente ambeshuze nige rero message mwagiye kubona yagiye guposta Chichi agenda guposta arayitanga ngo nibayiposte ngo ujya mugore niwe yamurondeye orike ngaho se twe twarabivugiyeho wose nakubwiye ko nkeneye telefone de umvuza agama audio sinakwandikiye message nawe wabonye nemeye gusaba misi telefone muriko muravyumva rero sawa hinge jewe sinzi uriko uravyumva rero hinge umusi turavuga urusaku arire yarishawe mu bandi baga ndamubwira ati iyo foto ndayihaba sivyo Melina nuko Instagram ya mudamu nayo nzi amafoto yiba no kubyana ni iyo foto yerekanye ukanyo atarerekanye iyo foto jewe shite ndamujyaniza iyo foto nanjye ndayihaba ukaye mu bandi baga ndamubwira ati urumva iyo Jenny itangura ariko arambwira uko bimeze uko yagiye arerekana ifoto ya Marshal ngo numugore we mu bandi bagabo hambikindi naco mwomenya nta bugenzi bari bafitaniye kubera ko jewe meruka i Nairobi navuye i Nairobi le 1er juillet niyo navuye i Nairobi nta bucuti bari bafitaniye ubwo bucuti ubwo bugenzi yirigwa ariko aravuga ati nta bwari buhari Chichagiye ku telefone ambwira ngo ariko baranuka kuri TikTok ndi kumwe na Marshal ndambati narawe yafata indege ndambati ego ndi kwa Marshal aca avuga ati mumenda muramutse aramuramutsa kubera ibinja séjour ivyo nukuri kwimana ntibavugana ahubwo Marshal amwandikiye ati hariho ofanana nani waza mu Burundi karibu nta kindi nta bintu bavugana bijya byose yagenda aravuga ngo amapere video ngo bafitaniye ama video ko batazisohoya zifise ko batazisohoye naho wewe woba uvugana n'umuntu naho umuntu yo guhana kakse gato ya gusa muvugane my dear uri umuntu ari normale nushobora gufata ngo usohore meme n'ama conversation mwavuganye n'umuntu amplis umuntu uvuga ati Yesu wagiye kumubona uri kuri pere video yiwanje kubera tandera ufise ucushaka kumudraga nawe aragukatira yaragukatiye Jenjo gituma naciye nandika kuri Instagram ndavuga ati wewe umuwagiye ntandero ufise wagiye kudraga umugore w'umuntu ntandero muriko muravyumva ngaha mu maojo ingene vyagiye biratangura mbe ojo nariko ndavugiriye muriko muravyumva ingene vyatanguye ukamushaka kwisamburira urugo nzayishara muravyumva jewe rezi audio zirancanganya kuko na audio menshi sivyo Melina rero Chichi yarasigaye apirikisha umugore wiwe hinge ndabereke yarasigaye apirikisha umugore wiwe kuri Marshal bwa ngujyana umugore ibaze ntandera fise ntandero yo gufata umumama w'abandi agatangura kumwararaza agatangura kumupirikisha ujya mugore wiwe n'ujya mugore wiwe yaciye andondera arandondera ngo nindabijemwo none jewe ndabigiyemo jewe nari nati uriko uravyumva zashoye ya Murundikazi na Chichi bariko baratukana Murundikazi bariko baratukana bafa Marshal Murundikazi izi zose ni Murundikazi yazindungikiye mweshariza telefone turashariza sindakubesha turashariza telefone izi ni conversation za Murundikazi yazindungikiye Murundikazi yavuze ngo uzomwifuza ntimuzokundana uyu nawe Chichaga camwishura ati nguva ngo ndamushatse no muronka Murundikazi agacamwishura ati ngo wamara ya mayibobo
Chichi agacamwishura ati ngo umva ngo ako maramaza ngo jewe ngo twofuma tuhaganka ntazi ni kirundi murabona n'umukongomani ntazi no kwandika igihundi ngo duhangana ngo nininana ibi nibi jewe ndababwire byose ndabizana nibo bantanguye ndabizana hinge ndabereka ibindi murabona ine apere video ino hari murundi kazi nguyu c'est pas montage nguyu murundi kazi no hejuru mu murabe nguyu murundi kazi ngibi murundi kazi bena Chichi bariko baratukana Chichi ariko aramupirikisha uno mugore uravyumva ngo wamara y'amayibobo my dear ndabafisaha don't play with me nimuze musubire jewe ni baftinatija je fise antenne zikomeye fise jewe ngo akizimana ngo ni izina ngo ryabaki wewe izina ryawo uko kambare kabenga izina ryawo witwa kambare kabenga wironja Cynthia wironja kambale kabenga Cynthia aka Chichi wowe nuri umurundi raba ningene wandika ikirundi uri muzanano ngenda bereke ndacebereka ibindi ibi bitoya Ahora bariko baratukana bafande ariko aramupirikisha ibaze gupirikisha umugore w'abandi nta n'ivyazi yibereye muri monde yiwe ariko ukazubona abantu kandi nawe yaragiye kubimenya aruko jewe ngizene ndavyinjiyemo muriko muravyumva na jewe nzopfa kugira imanza nyinshi inge ndabereke ngiki kindi rero rero ngo ndi dakoro nanana murundi kazi yabwiye Chichi ngurimbwa wigira n'ivyo twavuye sinkukeneye ngo sinkukeneye kumbe Chichi yarirukanya abana ba murundi kazi acaramwandikiya ngo kuva nirukanya abana bawe nguzana drama ntazi hakwandika ntazi kubera ari umukongomani yagiye kwandika ngo nazi ya wapi kambale kabenga wironja Cynthia niko yitwa raba ngo ndi d'accord ingene yandika andika d'accord umuntu nk'uyu y'amaudio ino telefone y'amaudio ntiyi connection nacho turabandanya no munsi naho dushika 2h du matin ngo nazi ya wapi wari kuvuga uti kuvanirukanya abana bawe uzana drama ntazi ngo ndidakoro yiki urimbwa wigira niyo twavuye bose nibazi kwandika ngo sinkukeneye murabe ngibi bariko baratukana aho rero kwatukana yagenda yerekana ifoto ya Ndengo Marshal ngo nazi turabandanya sawa muriko murabibona aho rero bariko barakubitana bagira bose ntibazi kwandika bien sûr kewe ntibazi kwandika
naha rero yaciye andondera atangura kumbwira mwumvirize nibiki kwitavuga bakomeye sivyo ashaka kunganyisha kweli uko kuntu yaronse yo power yo kuvugana n'umuntu mujya mudamu sivyo sindavuga mukatire reka ngo kubera yaronse power yo kuvugana n'ujya mudamu yacaza kumupirikisha mwumve amukatira n'icyo ndikubari ndira ko aneranya n'umuntu tutazana sivyo sivyo kuko ntashobora kwaduka mu bantu akavuga ngo uyu n'umugore wanje ndaramubwira nti wari ushobora kwaduka ukaja mu bantu ukavuga uyu n'umugore wanje nimba ari ujya mudamu werekanye uri kugira n'amakosa ufurangiza uri kugira n'amakosa kandi ndakubwira urazi ko abantu bahemuka sivyo ndababaza mwumvise ingene yavuze yuko Chichi yagenda yerekana ifoto yande ya mareshare mu bantu ko ari umugore wiwe orke c'est faux mumve neza muka murumviriza muriko murumviriza ingene bimeze mwabyumvise hako mugenda kumva audio n'ijya audio bagiye kuvuza ndaza kubumvisha ku mpera batavugije mube mwumvirize neza kuko ntashobora kwaduka mu bantu akavuga ngo uyu n'umugore wanje ndaramubwira nti wari ushobora kwaduka ukaja mu bantu ukavuga uyu n'umugore wanje nimba ari ujya mudamu werekanye uri kugira n'amakosa ufurangiza uri kugira n'amakosa kandi ndakubwira urazi ko abantu bahemuka sivyo umugenzi wuwo warashobora kugutwara umugabo irabizi kandi sindamwagirije ko yantwaye umugabo sivyo kandi niba ashobora gukundana kuko nawe arakubwiye ni wowe n'ibitutsi by'iwawe umudamu yisoneye afise idero yokundana nawe murabyumva neza umudamu yisoneye afise indero niyo kundana nawe kapita neza inge gatoya nwe sawa turabandanya muravyumva rero aho rero mwe muriko mupfa kumva ibintu kuri TikTok mugaca muza ngaho muvuga ivyo muvuga kandi navye uno munsi ndakubwiye ndahebanye nawe nagira ubuzima bwiwe urumva nakora ubuzima bwe nazizokora ubwiwanje sindi umuzamu mubi ku buryo nobura umuntu twokundana kandi jewe ntabwo ndamushakaho ko ntacafise andusha amahera niba yafise ndayafise sivyo nakundanye nawe kugira ngo twubake rero urwo rugo ndaruhebye mugabo ikibazo kihari nuko agomba kumfuhisha urumva yabonye avugana n'abandi wiwe abona avugana nawe umwanya wose atabona ko jewe ndubusa ntabwo biryoshe Nelinazi nuko ntabwo biryoshe kandi icyo kintu nicyo cyatumye jewe naduka kubivuga kubona afata ifoto y'umuntu kuja kwerekana ngo umugore wiwe eske ari umugore wiwe niba mwavyumvise muriko muravyumva sawa ariyemera ku bantu n'umugore wiwe wayaza gufata ifoto y'umuntu akaja kwerekana ngo umugore wiwe naramubwiye nizana iyo foto wari kurerekana kugira ndayereka mugaje narayibonye nuko ntazi Instagram y'irya mudamu namwerekana ifoto niyo yerekana Instagram yiwe yitwa aje ndamuhaye Instagram hinge gatoya nta cembanga je ndavuga ikintu nta cembanga ndavuga nti why ubu nyine ni mu gatondo Bujumbura je ariko nabifashe cyangwa muri Kenya ni mu gatondo urumva aravyuka guhamagara wewe sivyo kubera mama muvugana ni telefone yawe ntagifite na nuze yayo kubera ko umudamu nyene sivyo nibyo ndamuguhebeye twarabishwaniye ndakubwiza ukuri nje ndavugisha ukuri twarabishwaniye kandi njewe kugira mvuga umuntu nuko ari we yantanze kandi iyo kofi wumvise umugore yisoneye niyo kunda Chichi mugabo mwe mwagiye kufata ibintu byo kuri TikTok hariya ngo numutinga mugenda kumwambika ibara umufasoni w'abandi turacabana kubona aramubwiye nimba umugenzi wawe wayije wato umugenzi wanje wewe uri umugabo wanje sivyo nibisanzwe ngo dushike
sivyo jewe kubera iki tutoba abagenzi wewe ushaka kubiyereka ko uri abagenzi wewe wenyene kugira ngo unyereke ko urafuhisha sivyo ngora umusazi ntazi no kuvuga neza ntazi no kumuntu neza rero nimba ngira reka mbu umusazi kandi jewe ndakubwije ukuri Nelly nazi nta ngorane ese kugira ngo mvane na Chichi kuko ndakubwije ukuri nuno munsi namubwiye ko je nawe byaheze none mugabo jewe muri jewe mugabe ibintu byayo ntivyohera ngo nukubera ujya mudamu ngo niba bahukana no birahera oya je nawe twihera birahera nta kibazo musanzwe usibindi nta kibazo kuvuga oya nta kindi dufitaniye nibwo bwa mbere dufite ibi kuko jewe ava ko amenyana na mama Mayera ko yakuma barashwana abantu babana barashwana barashwana sivyo sinaanza kwa aje sinibaza vrema ya mali Chichi peut-être Chichi murumvikazi peut-être Chichi afise ibindi vyiwiwe mugabo avec madame Mathias nini kintu na Mathias yumvise uvuga ati sinini kintu na kufuisha jewe afuisha gute mbego umuntu yokomera ko wize kujya mudamu yokomera gukunda na Chichi nuko nyene jewe niyamenye n'amaranga mutima y'umuntu usanga wavuze bitari bakundana gute we bakundana gute umugore wa Mathias vrema nukuri njye nikora mutamu none why yumva ko avuganye n'abana biwe akavugana n'umugore wiwe aca yiyumvira yuko ibintu biriko birahera ibintu byabaye grave byabaye ibintu byakara boni baza yuko ari umutwe wa Chichi antwa ni bwabo ne kuri urambabarira n'umugabo wa mugabo uko nukubura indero nta ndera afise umugabo wawe uko nukubura indero uko ibintu ariko aragira ntabwo byoshe kandi jewe ndabikubwije ukuri ubunyene nasosubira kumuvugisha ndamubwira mu bloke hose uriko urabyumva kubera jewe nta muntu wo gucafuza madame Mathias ko nukumuburira indero umucafuza ujya ni kumucafuza afise abakozi bise ahubwo Chichi n'umwana mubi kandi nta ndera afise umvata yamaze kumumanka respect urabyumva ariko arakora ibintu azi yuko ariko arambabaza no ntashobora gukora ibintu nk'ibyo mu kumanka respect umugore nk'ujya mwavyumvise turabandanya kuri jewe ryarisha kugira mvuge gutyo kinge turabandanya ko nari kumwe na madame wa Chichi hama madame wa Chichi arambwira yuko ashaka ko tuvugana turi batatu ambirikisha kuri ujya mu mama ambirikisha kuri ujya mu mama nashatse kugira tuvugane ntava afata nabi canke yibaze ngo namurindero ego vraiment ivyo nico gituma nanje nashatse kugira tuvugane yababaye arambwira oya nukuri reka nakubwira ikintu Nelly niyo mpamvu mu burimi bw'umuntu umwe sivyo ukamwishyushura byo ndabizi mu kirundi cyane basidera bikubwire wewe basi bikubwire wewe uze kubimubwira niba adashaka kuvugana ego oya we arashaka ko muvugana gusa ari free gose sinzi ko mushobora guhuza wo banza kwanza ukarindira akabapoze wewe uraza kuri mwesipika hanyuma kuko ntazi ko Chichi ndakuzi ni umugabo wanje ndamuzi kuvuga ikintu arashobora kukivuga nabi ngira ndabikubana jewe Chichi amaze iminsi ambirikisha kuri ujya mu mama ambirikisha kuri ujya mu mama nyereka ko be nawe bikomeye
kuranyuma jewe ndumudamu urumva Nelly nati kandi ndababara ku mutima kuranyuma mugabo nkabifata normale akamvirikisha ngo agiye kugenda ngo Bujumbura ngo ahure namwe ngo mugende ngo kuvuga ngo agiye Bujumbura ntabimbwiye we ngo bakamara iminsi mu hoteli arambirikisha urumva ariko bikora yibaza ngo ariko aravuga umuntu ushaka kudana n'uwundi cyangwa umugore w'uwundi arafite kubabara nawe ari wewe Nelly nati urumva ko ikibazo urumva ko ari Chichi orke Chichi wewe ntuje mareshare urumva Chichi n'umuntu kandi Chichi na mareshare ni jewe n'abakonexe uriko uravyumva ni je n'abakonexe Chichi na mareshare kandi jewe mareshare abagenzi biwanje arabaha offer kuri iyo hoteli akavuga ati Nelly uyu muntu arakugwa inyuma ariko arakudefanda hariyo n'umwana aheruka Sandstone yagize akavide uriko muravyumva rero niyo ya mbere araha offer abantu Chichi bariko arabesha kuko mareshare araha offer ndikukazina natuvugane Nelly agatelefona tugavuga isaku akambwira abarisharo bagize amalavi bagira risharo acaragirane rero aramuvutere ako ka deception kuwo mukobwa kubera ni ibintu nyene bapfuye nyene personal ko bana nawe nyakunda abana cyane baca barihuriza n'abana ba mareshare baca barayaganye bavugana rero bukebuki bavugana cyane rero umva aronse nk'aga free time je wakambura ku telefone nk'akarorero arashobora guca avuga ati reka hasi ndamutelefone Chichi tuvugane agaca mutelefona Chichi ntashobora kunyemera no kunkora ku telefone yiwe urumva yarangiriye ibi ariko arangirira ibintu none kuva batanguye kuvugana murundi amenyereye ngenda ndihindura impuzu tumeze neza na Chichi atangorane nimwe jewe ndagaruka acafata ifoto ahereza abantu abahungu bari bashika bane urukuranyo abereka ati mwabonye umugore wanje jewe rero ifoto ya mareshare jewe rero umviriza sinzi wariwe mugabo nashitse iruhande yabo ariko babwira ngo uyu n'umugore wawe ukuranye jewe ndavye rero niya namenya ko namuciye inyuma ndabona ifoto y'umukobwa muto anyene ariko arababwira ngo umugore wawe gato oya dindari zona ivyo ntabashaka ko ntashobora gukora ibintu nk'ivyo mu kumaka respo narinda mugwaye TikTok yose namugwaye kandi bose n'ibintu vyo nibiki vyinjiye muracarondera mugabo Jenny bazaye ko ngaho ntuzeye ujya mudame ntabizamo paske twebwe kugirane kwikomporta nkuko Chichi ariko ari komporta urinzi ubona umuntu afata agasohora hinge urinzi ubona gato ndacariko ndarondera amaoje wecha wibaza sinzi gato ibi n'ibindi ndacariko ndarondera amaoje y'irya mugore sino mu ndoro ntawenzi kandi abantu turaba babi sivyo mugaje sino burindera umuntu kandi ati mugabo je kubona nabivuze ku mpamvu ya Chichi kandi twarabipfuye acambwira ngo nabimubari wabimubari wayi utamubariye kugira ngo tuvugane basi turi bangana turi batatu voilà kweki atavuga acambwira ngo mugire indero shango bawiyubaha finalmente Chichi mugamo mana yanje yes bawiyubaha wayi jewe niyubaha jewe ngo mugire indero wiyubahe we ko yagiye akaje kubigendanya ko ngo je navuze nuko nazenda nabivuze nuko nzi yuko yabimubwiye nashaka kuyeza kuri sivyo nashaka kuyeza kuri we mugabo ibintu byose ni wari kwabikora ayumva kuva batanguye kuvugana amaguru ntashira hasi ari hejuru
umva ariko avugana amaguru ngo yambwiye ameze ngo ngo boss bafite amafaranga menshi ngumva ngo jewe muzomara n'indwi yose njyama mu hoteli wiwe ngurumva iwe jewe ndakwereka ifoto wewe wari kurerekana impande abantu abagabo bashika 5 na wa 6 hamucumbwira Nelly nati jewe ko noreka kubabara umuntu navuzwe isi yose Nelly nati ndayirondera begiyehe umubigane yaritse umvirize gane yaritse umvirize ante abantu abagabo bashika 5 na wa 6 hamucumbwira Nelly nati jewe ko noreka kubabara umuntu navuzwe isi yose Nelly nati ngavugwe isi yose Azije ngira ndagufashe kandi na Madame Mathias ndaza nimubwire ko commentaire zicitse ndabashishura nimubwire ko commentaire zicitse yesu oya basha nimubwire ko commentaire zicitse je ndabivaho ndabasabye basha nimubwire ko commentaire zicitse ndabasabye ca ndayivako ino live nyamba commentaire zicitse ndegata nzoba ndiko ndabashira ku arakuze nzoba ndiko ndabashira ku basubize hasi barakuze bagera nawo mubwira Menopause bajya bari muri Menopause ahubwo Kevin watwaye umudugu bwanjye wacu tukigira mariage muri cyagihe bariko barafata abarezi bien abatinganye mu Burundi byageze gushuha nk'iminsi mikeyi ngo bace bazigo byageze gushuha Claudine yari umuntu Claudine be naride bari kuri liste abafatwa rero mu Claudine ageze inga ibujumbura akora kuri Paul ugangira yarabihevye yararongo kanavyo yaheze aho ni nk'ururo ifite na source source apana ivuye he yari abari bagiye kumufata harimo na ntuze ya n'uwamahoro yitwa Desire harimo umuntu bari bagiye kumufata bagiye gufata Claudine na Lydia kubera bari baramaze kubabona ko bagendana cyane kandi byari bidumye ibyo ni nk'uje ntigeze menya rubo n'igituma rero bageze hajya kuri Poro hajya abantu bakunda kwicara hajya imbere ya Credo kuri Tanganyika kuri hotel Tanganyika kuri hotel Tanganyika rero babashikire hajya bari ko ari panga tubafatuka pari wanje acababwira ati ndibaza ko twihenze Bravo. Cyabya tende baza ko twihenze ngo gute. Ya mugore bari kumwe w'inzobuge. Ujya niki nabaye pare kuri Maria yiwe kandi. Urumva ko batswe gufatwa mu Burundi baca wagiye kubafata ari pare wakiye. Mubona nyene yinumiye avuga nk'umupasoni. Ntavyo ngo. Tiririwe Jacques. Yo mo tero invitation sohoka niho ya telefone pare. Kandi
urabyumva ni jewe napfubije bajya bari mu gasho babahezeyo bari mu mpimba y'amugati nguru so ibintu byabo bya kera kimwe twa kiobeti wewe uca kuri regime wa kigurube oya vuma nukuri Gegato. Iyo telefone nayo ni bamaye. n'abantu benshi baraje muri Canada bajya gutembera muri Amerika bajya muri Canada gutembera Erekeri hari ibindi numvise ngo warasengewe gose ngo waramaze igihe bagusengera abantu bavuye muri Canada baramuroze je nasenga n'isi wako ewe baramuroze bikwiriye ewe je nasengewe n'isi yose kabisa bazo kumwica yaba abakristo bangasengera sicyo batawe erega mwebwe ibyo kuba yuko arabatinganyi abantu bagiye kumenya igihe y'amayinflation asohoka right yamwe n'amama mafoto yabo y'amafiyaje usiku wa Nelly natureke parce que it was my birthday bamaranye imyaka ingahe umva rero babanye igihe kinini ndakubwire rero gatowe kubira nyo abakuri ni kubishitsi bakuje ku nkone kubishitsi mvuye mu Burundi yaciye yinjiza umuntu yitwa Claudine kandi Claudine yarazwi ni mutinganyi wo ngaho Bujumbura akora Paul bamutakira kiwara n'amatari mafuma nawe ni mafuma usanzwe kenera byose aba no munzi wanje nibaza mu best friend wali barajyana yo ni zakera rero imibyakera rero muri gasiri kuri abatinganye bihujumbura Chichi barazinanye nabo bakodimira abantu muravyuma ko Chichi yazinanye n'uyu mugore kuva mu Burundi kuva kera sirkwiri zabo ni zakera ni zakera sirkwiri ziwabo aje wanje nta n'umwaka yamaze mu nzu wanje tire mutungu n'abanyafurika ati kuyemwe amahera menshi basi nuzo oya jewe gishika yarafise misiyo kugenda reka ndakubloke mushenzi ugende ugereye mbaniro message genda reka ndakubloke ugende ugire message hiyo mushenzi umvire kuri platform urazi je ubuzima bw'iwanje urazi gene nkora mushenzi mabwikunuka emyenta nationale imurindiri akakamurindiri kwezi kwamaze adakorera amahera amadolari 28 kwisaha ibaze kwisaha ibyo bangahe bayahembwa muri etaje bibaze paske mena mahera akazakora amasta 10 akana kazi umugabo yamurondereye yashikiyemo harura ayo mahera yabafite nka demire famille passe mena kwaja mu basazi none baramwirukanye mu kazi bahoramwo Chichi baramwirukanye iyo mugore ariko aravuga n'icyo ajwi umengara umupfasoni yo abantu nibo bamumenye kera ari gihe cy'amategeko umusaza nanje nabonye yanyeruriye nyene aranyerurira neza arambwira ati ngo azogutuka jewe ujya ntashobora ujya urabyumva ndiko ndakumva umuntu abana babiri bose bagize diplome hari n'umwe yigeze aza kuri diplome yiwe mwumve gusa narumvise yuko hiyo baba ngo abarundi ntibabakunda kabisa ngo nta n'ubagendera nta n'ahantu baja erega mwebwe mubavugishije muba muriko murabaha agateka nganinze umva iyo mubavugishije kuri TikTok muba muriko murabaha agateka parce que hariya muri mene nta muntu abavugisha ngaha rero baha muri mene haba abarundi bamwe babatama bisodeye uravyumva ababize bahuguye abajene nabo niba abajene nabo nyene bari kumwe n'abatama babo Yo telefone ya ntuze iranani
kumva zuko amasaha agiye kandi urumva ko twavugije audio menshi cyane. Twavugije audio, reka turindire telefone ije mu muriro kuko telefone ndiko ndakoresha na nta muriro ifise, ije mu muriro hama turaza kugaruka. Muriko murumva ko mfise audio mfise audio yo mu ex mari wiwe yariko arambwira ati abo omwebwe mwavugishije baca babona yuko arabahatari kubera ko muri ville babamwo barabahebeye ivomo no bari yaje bicara inyuma ntibanabatumira nta muntu mwabazi na ufite niba abantu nyene badashobora kugira iyo kurira ndayisubizamwo. Rero urumva narishatse kubereka yuko bano bantu baragiye ngaho barandagaza abantu je barancafuza baja mu bintu barerekana ko Nelly natse n'umwana mubi, Nelly natse nta mugenzi bambarana kabiri, barashaka kunteranya na mareshare biranka, baragira ivyo bashaka. Mugabo acarasohora audio, murabona rya audio yavugana nawe n'irya audio yiwanje na mareshare ni Chichi yayisohoye parce que mareshare ntiyari bwatahura ibintu vyari vyo, basi je namubwiye ati mu block uyo muntu kugira dutorere inyishu bino bintu, ariko arabona ivyo iyo biriko biraja. Ariko Dieu merci vyagenze neza, ahubwo ikintu cari gihari nkuko Murundikazi mu nyuma yaguye aragaruka araza arambwira ati Nelly Chichi namusaba ikigongwe urya mfasoni kazi kubera yuko yaramwandagaje agenda kumuteza urubwa. Sinzi ko muriko muravyumva. Audio za Thierry zose nsishobora kuzivuza uno musi zose, sishobora kuvuza n'andi audio ya Murundikazi, ndindiriye ko yuko basubira kandi kungira ko des attaques cembarasa ivyo Thierry yambwiye. Urumva cembarasa ivyo Thierry vyose yambwiye nce ndabivuga, amahera bakorera kajya kazi kabo, ingere Chichi yahora ari muri mishiga akoresha kakaduga ko gusuguma imizigo, vyose biri ngaha mu audio. Hamarava muri mishiga kazi kamunaniye bamwirukanye, acaragaruka agenda avuga ngo numu house manager, nta house manager barabumukuyeko, ubu akura amavyi abasazi. Hariyo ahantu atubwira yuko bakura amavyi abasazi, mugabo ivyo twe ntibituraba kona akazi mukandi. Mugabo she's the one agenda gatuka abantu ko ashaka, akerekana nko kumenga she's the boss. You are not a boss. You are not a boss. You are not a boss. You don't have nothing, my dear. Mubayeho ubuzima, subira kwishuri mwige mukorera amahera aboneka. Nimushobora kwiga parce que you don't have skills. Kwandika honyene twabibonye birabagora kwandika. Honyene mwe mugira mugugute. Mwe muronka mugira mugugute mwebwe. Mugira mugugute mwebwe. Wewe I don't have even the time to spend my time. Just because ndabumvisha audio. Kwa sifise umwanya wo kumara umwanya wanje ngo ndiko ndavuga abantu babatinganye, Imana yavumye abantu nkujya nunze nka Kenzo vrem. Ari nka Kenzo nkaho kwinjira mu bintu utazi wewe. Ubu mwabonye ko Kenzo yanumye arasubira avuga Nelly natsi ntampatia cha kike. You are nothing. You are nothing. Hajya kuri TikTok ngo uri kuratuka Nelly nati je muri 2025 uri kuranuka je Akizimana. Yeah, they Akizimana. It's okay. What do you need? What do you need to do? Please. Niyo waguri tike yo kuja mu Burundi uzoyinyereke. But next Sunday kwanza. Sunday ndafise space kuri Twitter. Tuzogenda kugira space kuri Twitter kuri bajya abantu babiri. Abarundikazi bubatse ubukwe, bagize ubukwe, bashaka kugaruka mu Burundi. Tuzogenda kuri Twitter kugira space. Tubaze leta yuko mu Burundi wacu twemera abatinganye. Ibaza ngo afise ngo passport y'abanyamerika mu Burundi, abahindi barabafunga. Mu Burundi risharo mubaze, risharo vuga.
vuga risharo yuko batagufunze ngaho Burundi kazi rufise passport y'abanyamerika niba nuri umunyamerika kazi nibagufunze mu Burundi ahantu hose hakora amategeko baragufungura umu étranger urafungwa. So guys, mwumvise audio, mwumvise Murundi kazi ariko aravuga ujya mfasoni neza, mwumvise ahubwo barabandi bo bibona musavye n'ikigongwe bogiye kora rya live bakamusaba ikigongwe. Chichi umuhimbiri ntabwe ngufise uri mbwakazi uzokwa muri mbwakazi nuzokwigera wewe ubu mugabo w'umuntu wewe uzokwa mugenda mu butinyanka uzokwa mubona amaraso buri kwezi uzokwa musoba usutamye niyo wasoba uhagaze imikoyo izogucojoterera ko ikikubaba. You will never ever be a man. Never. Never nuzokwigera wowe uba umugabo. Bishire ngaha bishiraha cyangwa ugenda usaba ikigongo Imana nuzokwigera wowe uba umugabo. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi twashize Imana imbere. Wowe barakwirukanye mu Burundi ngenda bereke duce duheza tugende ku bastar. Tuweza tubandanye udakuwi wacu. Nguragira live, yes, live yiwanje. Uriko uravyumva? Ndabereke iyi histoire yiwe nari nayipostinze. Hama ndayipostinze ndabereke. Ndababwira inkuru yiwe. Inkuru yiwe ndayibabwire. Mbe iri hehe ya nkuru? Nguyu. Hinge gatoya. Choisir notre. Ngende duce duheza cyo tugenda ku bastar. Ko ntoguma turi kuraba batinganye kuko n'Imana yo havika turandura ikaturi na 15. Ariko Imana ishimwe ko izi yuko turiko turavugisha ukuri kandi twamaze kwerekana ukuri. Barakwiye no gusaba ikigongo kuko baracafuza umufasoni w'abandi. Nguyu Chichi mumurabe umukongomani wironja kambale kabenga wironja kambale kabenga kambale kabenga wironja. Nguyu article yatanze interview kuri BBC muri 2009. President Nkurunziza arayumva acafata ngo yuko umuntu wese w'umutinganyi bazobona mu Burundi bamufunge ubuzima bwiwe. Uyu acabaho agenda yinyegeza leta. Agenda yinyegeza leta acarabaho agenda yinyegeza leta. Mu nyuma 2013 acaragenda arahunga mu gihugu. Mugabo abonye yaratanze interview avuga yuko ngo leta ngo baramukubise ngo 2 semaines ngo yarafunzwe ngo polisi iramufata. Ngiye article wishobora gukondana. Iyi article iracyahari kandi wewe dossier wiriho. Article ngiyi wewe izo gukondana wewe Cynthia. 2009 ungana gucha wewe na Menopause wewe ushakuwa na imvi. Ushakuwa na mafuzi ya imvi. Wewe uri ngaho. Wewe uri ngaho wewe raba. Wewe barakwirukanye mu gihugu. Barakwirukanye. Uri muzanana uri umukongomani waje wewe uje mu Burundi uje kuvyola abana babandi wewe. Wowe ari inzu burindera umupfasoni w'abandi ushtangura kumudiraga wewe utangura kumudiraga umupfasoni w'abandi n'isura yiwawe wewe. Iyo shapu rero yagiye kwambara n'Imana irihangana. N'Imana irihangana wewe. President wacu ubu yaravuze yuko abatinganyi nukubashira kuri stade tukabicisha amabuye. Karibu mu Burundi. Tuzoraba mu Burundi. Tuzoraba mu Burundi yuko ari igihugu citwara, ni igihugu gifise amategeko. Mu Burundi mu Burundi ntabwo ari umuntu uzeye, ntabwo ari Kigali. Mu Burundi ni mu Burundi, ntabwo ari Kigali mu Burundi. We don't care. Aha twe mu Burundi dufise amategeko yiwacu. Igihugu cyacu gifise politike yo gusenga.
igihugu cy'iwacu gifise politike yo gusenga twashize Imana imbere ntidushobora kwemera umuntu aza ntushobora kwemera umuntu aza kuza gushira ubutinganyi wagiye ufise association uvuga yuko kuri BBC ngo urafise association y'ubutinganyi nubugira ucugaruka rero mu Burundi iwacu maya kuri TikTok ngo ibintu byose ndabigira politike yes ibintu byose biri politize nitwaye tuzi yuko tuwe nari byo twaye tuzi yuko muri 2000 twaye tubizi ko wafashwe wewe twaye tuzi ko wafunzwe twaye tuzi ko watanze interview kuri BBC amfataye tuzi ibintu byose mugira biraza to uta mbeje we narigeze menya yuko wowe wagizene narigeze menya yuko wowe kwanza watanze interview ntabyo narigeze menya yuko wowe kuri konte yiwe wagiye guposta ivideo ivuga utwenga mama Burundi ngo yagize ngo yavuze ngo iki mu Gifaransa nabi ntabyo nigeze mbona mbwa abantu barabimpaye uraza vuga